Ikaze bakunze baje kuri yacu ya Look Media, ikaze mwebwe bakunzi b'ibiganiro bitandukanye tubashikiriza no kuri Look Media, cyane cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro vy'inkino bitandukanye tubashikiriza no kuri Look Media, abadukurikirana kuri Star Times kuri chaîne 130 canke amajana 81, abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hose kuri Look Media Burundi. Tubaha ikaze kuno munsi wa kane, turi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri canke ukwezi kwa ruhuma, turi mu mwaka wa 2026. Ku munsi wa kane mu mwezi ko turi mu kanya k'ikiganiro ca Midweek. Abakozi bakunda gutukana muri sport mamuzi ko ku munsi wa kane tuziganiro ca Midweek, ikiganiro novuga ngo tuba dufise ikintu kimwe canke sije imwe tuje kuganira ko muri ico kiganiro kuri uno munsi. Nibaza ko ikiganiro bitandukanye n'ibindi byo twaba tumaze igihe tubashikiriza. Ni ikiganiro tuje kuvugamo urukino twaba dukunda kuvuga, mwarumenye turi muri basketball, turi muri football hano mu Burundi canke ku mugabane wa Buraya n'ibindi bitandukanye. Uno munsi tuje mu rundi rukino rushasha, nibaza ko atagiye kinini cyane rumaze hano mu Burundi, rwitwa kickboxing, ariko nibaza ko tuza kuvugana n'ibindi atari kickboxing, tuza kuvugana kuri box n'ibindi bitandukanye. Aho rero turi kumwe n'umutumire ari hano aza kudufasha kuganira kuri kickboxing, kuri box ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni umwe mu basanzwe bavuga ngo bakina uwo mukino. Reka tudatevye ndamuha ikaze no muri studio za Look Media, ndanamuramutse ndamusaba anabidondore muri ko badukurikirana. Ego murakoze, ndabaramukize nanje ku mazina nitwa Ndayisenga Ibrahim, ariko benshi bakunze kubaza ku izina rya Coach Ibra Simba, nkaba n'umumenyereza w'urukino rw'iteramakofe kickboxing, nkaba sanzwe ndongoye ico bitwa ni Club Simba Fight Club. Ni club imwe mu maklub ari ahurikiye muri Federation Burundaise de Wushu. Ni club isanzwe ikorera ngaha kuri Minimum Fitness. Federation Burundaise de Wushu ni kuvuga ni Federation ya Wushu, niyo isanzwe ihurikiyemwo iyo club, kuko nuva iyo federation irimo amaklub menshi atandukanye, ariko nk'ubusanzwe aserukiye iyo club. Nkaba ndi ngaha kugira ngo basigurire ico iyo club yatunganya ico bitwa Grand Combat ya kickboxing. Umuntu turamenya avuga ngo Federation Burundaise de Football, turazi ko ni football, Federation Burundaise de Basketball ni basketball, Federation Burundaise de Wushu nayo ni mukino, ni mikino. Wushu ni zimwe mu nkino za animation, inkino novuga ko ziteramakofe. Sinzi ko ukunda kurorera nk'amafilime y'aba Jackie, y'aba Donier, y'aba Brice, y'aba Briseri, nkabijye nyine nk'obyo bakina, kuko muri Wushu harimo amastile menshi atandukanye. Hariyo bitwa Nanchan, Chanchen, harimo amastile menshi, hariyo nico bitwa Sanda no mvuze Sanda na kickboxing iri bimwe, aho gusa biratandukanye ko gatoya. Rero novuga Sanda, mvuze Sanda ni muri bw'Ishinwa, kenshi mvuze Sanda abashinwa no bashobora kubonahora. Rero novuga ko mu ijambo rimwe Wushu ni imwe mu ntuze mu nkino za animation. Ego ni twamaze kumva mu tube dufise uno munsi ni Ibrahim, benshi bazi ku izina rya Simba. Ariko mbere ko tuyinjira neza mu dondo ry'ikiganiro cacu, reka tubaze tumere amategato citugaruka. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Reka rero twinjire neza mu dondo ry'ikiganiro cacu cyo kuno munsi. Mu turi kumwe n'utwa Ibrahim Simba, umumenyereza w'urukino rwa kickboxing. Nibaza ko asanzwe akina na kickboxing, asanzwe akina na box, asanzwe akora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Reka mbere yuko twinjira neza mu dondo abanza tubwire mbega asanzwe akora iki, asanzwe akina imikino yahe, imeze gute?
Murakoze novuga muri uno mwanya asanzwe nkina mu mukino w'iteramakofe benshi bitwa kickboxing. Kickboxing novuga ko ari umukino ukoreshwa amaguru n'amaboko, ariko nyuma yaho mbere yaho uko nkina uwo mukino wa kickboxing nisanzwe nkina kung fu, bimwe nakubwira bihurikiye muri wushu. Ariko tuko navuye muri wushu harimo amasitera atandukanye, harimo ya kickboxing canke sanda, ziya ajyana amasitera agenda kubwira ya nka nanchan ahantu mu rurimi rw'Ishino n'amasitera atandukanye. Nuvuga ko muri wushu hasanzwe hariyo amasitera menshi atandukanye, ariko uko bivanye nuko abarimu bashobora kuraba abanyeshuri bashobora bati wewe bashobora kwivura kuri iki kuri intuze kuri no style atashaka kubandanya muri no style kuko nitubona ko ariyo ushoboye. Hagati rero y'ivyo je naco mbandanya kuri uwo mukino wa kickboxing. Nuvuga ko muri uno mwanya aho ndumumenyereza wayo kuko ndawukina, ariko kandi nanze nkaba nongera nkawigisha abandi. Nuvuga ariko muri uno mwanya sanzwe ndongoye Simba Fight Club isanzwe iri ngaha Centreville. Yabatubwiye ko waratangura kina muri kung fu, kickboxing wagiyemo urashobora kuja muri ko twumva muri kickboxing harimo box, umuntu ashaka kuja mu box, birafitanye isano? Ego birafitanye isano kuko novuga kickboxing bakoresha amaguru n'amaboko, ariko box naho bakoresha amaboko gusa, ariko muvuma ni zimwe kuko keshi usanga n'ibibuga ari bimwe bagasanga kina mwizo nkino, kiretse ko kickboxing bakoresha amaguru n'amaboko, ariko box bakoresha amaboko gusa. Rero no warakinye nka box urashobora guhura n'ukina kickboxing agakora kamaguru agakoresha amaboko, kuko muvuma ni zimwe no gutanga amanota aba ni bimwe, kuko novuga ngiriwe ko nko gutanga amanota kamere kuri muri kickboxing uyu kubisowe udugize ukuguru ugakubita umuntu ngaha udufate kwitama cyangwa ku mutwe kambije ngaha ruguru, baguharura amanota 2. Abarama aho udugize ukuguru bakumukubita bivanye na tekinike wakoresheje n'ukuntu wakoshoboye kumukubita uwo mugere, baguharura amanota 2. Iyo ukoresheje ingumu naho ukamukubita ngaha ahari hose bivanye na tekinike kandi wakoresheje, ingumu ukuntu iba yamushikiriye ikamufata naho nyine baharura inota 1. Hariho nico bitwa KO. KO ni hagiye bashaka gukubita umugere ukagwa hasi, canke bakubita box bakashaka kugwa hasi naho baharura inota 1 ry'uwo mugere ukubita nk'ingumu n'indi note yaguye hasi, bisigura na manota 2. Yine bitwa KO. Hari gihe bakubita KO uguye hasi ntibikunde ko ushobora guhaguruka, naho haba hariho amarbit araharura 1 2 3. Utashoboye kuvyuka ni kuvuga aho ukomba ibirangiye ugiye kwisi yo KO aba atsinze. Nibwo wewe waguye hasi wamusumbye nk'amanota. Dufate nka example, wowe ufise amanota 30 naje ufise amanota 15, ariko wowe cinkubita cyenda gukubita iyo KO ndakwisiye ngumu cyangwa ngwise umugere uguye hasi, aho bagaharura 1 2 3 4 5 gushika ku 10 utashobora kuvyuka, aho kumbe ibiheri banda mpeze gutsinda ya manota yawe yose babaye anire, abaca bayanira hama aho kaba ari wanda gutsinze. Bivuga ngo uguye hasi wo ari wo wari imbere kuri score, ari wafise amanota menshi baharura gushika kuri 10, baraharura gushika kuri 10, ariko urashobora guharura rimwe gushika kuri 5 hama ugahaguruka. Umarbite arakubaza urabandanya, araza gusuzuma akubaza tubiyumva gute, me arakubaza kugira kuko nuvuga ko ari umukino benshi bakumva ngo umukino wo kwicana n'umukino wo kubazanya, nuvuga n'umukino wa kivandimwe, nta nziga ibirimo nta bugumu birimo. So tugize kwisi yo KO niho nkuko nk'akarorero novuga nk'ubu bashaka kuri kuragenda ugatsitara ukagwa hasi ugakomereka cyangwa ukababara, naho n'umurukino rero bifata nkuko ufate n'umuntu ni accident igushikiye aragukubisa iyo ngumi iragufashe ari uguye hasi, rero barakubaza ati wumva umerewe gute, urashobora kubandanya wowe uko wiyumva, bashobora ati gishobora kubandanya, isigura naho ba wahagurutse manda gutsinze uba wemeye ko nakurushize. Ariko uba ushobora no kugwa hasi mukavyuka bakwanikira amanota yawe 2, ariko komba ukabandanya ukayimara. Ego ni kuvuga ngo urumva ko hari ubudasa haba muri box canke muri kickboxing. Nuvuga ngo umuntu wese akina box
kuko naza ko hano mu Burundi turafise abantu bakina box benshi Ego. umukino watanguye kuva kera ariko iyi kickboxing ni shasha nuvuga ngo umuntu akina box arashoboye gukina kickboxing byose ego arashoboye kubikina byoroshye cyane gose ikena burya bose bo barakinye karate barakinye taekwondo barakinye judo gukina kickboxing cyangwa gukina box biraborohera cyane kuko umaze kuza kuvuga ati jewe ngira nkene box cyangwa ngira nkene kickboxing birakora kuko ubusanzwe bimenyereye kuko muri kibakoresha umugere naho nyuma haba muri karate haba muri taekwondo bakoresha amaguru n'amaboko umuntu igisigaye kiba gisigaye nuko acha bakwigisha amanota nyine amategeko y'ukuntu ugo rukino singa rutunganije hama bisigaye bagasunika energy yawe hama mu mwanya novuga ko ari urukino goroshe gufata mu mwanya mutoyi mu gihe gito ubona umaze kurumenyera ugushika aho nawe ushobora kuvuga ati nandi ndashobora gufightinga nkinjira muri ring ntashobora kugwana ikintu ca mbere gisabwa kugira ngo umuntu apana no karite umuntu asabwa kuba afise kuriwe kugira ngo ashobore gukina kickboxing okay murakoze novuga yuko ubwo rukino rwa kickboxing turahamagara kuva ku mwana w'imyaka 5 kuduga uwaremerewe gukina urwo rukino ahubwo biroroshe cyane ukiri muto hoho biroroshe kuko kesho raza abana bacoroshe biroroshe ko utangura ugifise imyaka mikeyi hama kugendera duga kuko na nyaburya ejo shangiye yezo ubwo gwaruka nyene ariko twifuza ko ari ngo uzotangwa n'ubwo razo guserukira igihugu rero kuvuga novuga yuko gata muntu turavye ku myaka canke ku gitsina yaba umwana w'umukobwa yaba umwana w'umuhungu aremerewe kuza gukina urwo rukino nk'akarorero novuga muri club sanzwe ndongoye Simba Fight Club turafisemo nk'abana bashika ku 8 basanzwe bakina urwo rukino ariko muri bino bihe bari ku mashure ariko muri grande vacances turarusha ko nk'abana bashika 200 bakina urwo rukino no mu bigeme naho tubafise nk'abigeme bashika ku 8 basanzwe bakina urwo rukino ariko mbananya kandi ntumirira na abigeme kugwaruka muri rusangi kwizukira iyo mikino kuko ngahano banga mu gihugu cyacu cy'u Burundi beshi baravuga yo mikino ngo ni y'abahungu uzi ntemere gukina abakobwa ariko novuga ko atamukina na rumwe gwimiriwe kubiza gukina ngo umukobwa cyangwa umuhungu bose rero novuga ko tubahaye ikaze kuza kwiyandikisha bizukire iyo mikino kandi ngiriwe ko novuga ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi umukino novuga ko uri kuratera imbere uri kurazamuka ku ntambwe ishimije bivanye naho natanguriye kare twari bake ariko uko hagenda hiyongera hashaka iminsi niko n'abantu biyongera kuza kwiyandikisha mpimiriza kandi abantu kubaninya kuza kwiyandikisha kugira tubandanye duteza imbere uwo mukino ni igiki cyatumye mwumvira gutanguza kickboxing kera twadukina ico bitwa sanda twakunda kwitabira amarushanwa mpuzamakungu ariko keshi tuvuze sanda beshi ntibabitahura mvuze sanda no muri mu gishinwa bihurike muri ya iva muri ntuze muri ushu rero tuvuze sanda beshi ntibabita niyo mpamvu twavuze tuvuga tuyisipare kuko tuvuze kickboxing beshi barabitahura barumva kickboxing ariko sanda ntibabita niyo mpamvu twe twita kickboxing no vuga ko twavuze kickboxing guhera muri umwaka wa 2018 aho 2021 aho twatunganije amarushanwa yabereye ngaha kuri parke edition ya mbere nanjye kuko nakubwiye ko uwo mukino nawukina iyo edition ya mbere nayikinye ntabukana ikibanza cya mbere aho muri 2024 naho nyine twatunganije amarushanwa edition ya kabiri yabereye ngaho muri kickboxing bambiye ngaho kuri parke edition ya kabiri ya kickboxing naho twagiye turabona impinduka abafana kuko baza kurorera izo nkino twabonye abafana twari twiteguriye ko bashobora kuza kurorera urukino naho navuze ati novuga ko iyi kickboxing iriko iraduga ku yindi ntambwe yego imbere ko dushaka kwiganwa rindi riko rirategurwa nibaza ko bizoba vuba muriko muramusinaza ko kickboxing iri muri phase yo gutera imbere yo kuduga yo gukwiyagira ahantu henshi imanza bitandukanye n'umusona
abantu barayijukiye wabivuze ko yiko yatera imbere mugabo uravye cyo kimwe n'indi mikino ubona abantu barayijukiye canke murafise icyizere ko uko imizi izogenda irahera abantu bazokwiyongera. Ego niyo mpamvu ndi ngaha kugira asigurire abarundi uwo mukino ko bowizukira kugira basanzwe bizukira n'izindi nkino bakawizukira ko novuga ko nk'ubu muri Simba Fight Club twateguye icyo bitwa Grand Combat. Grand Combat akaba ari komba zizogenda zirahuza abantu babiri. Twaziteguye muri uno buryo icyambere no kumenyekanisha ivyo bikorwa dukora ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuyimenyekanisha niyo mpamvu duhamagarira abantu kuza kurorera izo nkino barabe ko zikinwa babone bijya bahara babona mu bihugu vyo hanze canke mu masinema babone ko bavyirabire live babone ko ukuntu bawukina barabe ingene abantu babirashaka guhangana bakoresheje amaguru n'amaboko niyo mpamvu twateguye iyo rusha twise Grand Combat nuva ari iyo Grand Combat umva kari grand ikintu kizogenda kirabandanya turifuza yuko umuntu yabasanzwe kino ugorukino ashaka kurukina gonyene atakandi akaza afisha gukora bikamubeshaho kandi kongera bikabeshaho n'umuryango wiwe niyo mpamvu twayitwe Grand Combat kandi nikubwira kandi abakenyi bamenyere bamenye amafight kuko novuga ko twimiriza turafise ama competition ari international turafise nk'ubu competition yo muri Egypt turafise competition muri Chine muri Chine no mu kwezi nyine kwa gatanu tuja kuyitabira muri yantumbero rero yo kumenyereza abakinyi abo mu makeba atandukanye baza barahura dutumira ko abantu baza kurorera izo nkino kuko dushaka ko abantu babimenye izo nkino bazimenye izo nkino ikindi novuga turacafise ikibazo muri twe tatunga izo nkino kuko nova ni nkino ziba zifise ibibuga bakiniramo vya cyo biswe ring yaba box yaba kickboxing ikibuga cyitwa ring rero turacafise ubukene bw'ivyo bibuga niyo mpamvu tutunganywa ayo marushanwa dusaba abantu kuza kudufata mu mugongo dushobore kuronka ivyo bibuga dushobora kukiniramo kuko turifuza natwe kuza turatuma ko ibindi bihugu tukorganiza izo competition zikabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko ivyo mugabo tubishikeko nuko tudufise abantu badufashe mu mugongo tugashobora kuronka ivyo bibuga hama tukongera kandi tukitegura n'ibindi tukashobora kuronka n'uburyo dukuvuga nk'amatike dushobore kwitabira izo nkino mpuzamakungu navuze ko muri Egypt dufise competition dufise ni menshi ariko menshi twenda turayasiba bivanye n'ubwo buryo usanga uburyo atari kirenga gusanga turase invitation ariko invitation ntituyishuye kubera bivanye tugasanga turakihaniwe turabuze nk'itike mu majambo turabuze nk'itike niyo mpamvu rero tworganize izo competition tumanze tutangure ngaho mu gihugu wacu tuzimenyekanisha abantu tumwe duhamagarire n'abandi ndahamagara ku muntu wese barakinye style iyo ari yo yose kuza kwiyandikisha no barahawe ikaze kuko navuze ko dukoresha amaguru n'amaboko biroroshe nuba tarakinye na style nimwe nawe arahawe ikaze kuza kwiyandikisha tubandanye dutegura ayo marushana novuga rero ko ishunga rya mbere rizoba ku munsi w'ejo azoba ari ku munsi wa gatanu kazobera ngaho kuri Millennium Fitness sinzi ko hazi ngaho kuri Arome ego ni hajya kuri Arome impande ya Hotel Panoramique niho bizoba ejo azoba ari gihe cy'isaha 10:30 saa 10:30 ego abashaka kwinjira novuga kwinjira ni ku buntu ariko muri ya ntumbero yo gushaka guteza imbere urwo rukino kugira n'umukinyi yakinye ashobora kuronka amazi bisaba ko umuntu mu kwinjira agira ka contribution kugira tumotive abakinyi kugira natwe batumotive kugira tubane dutegura izo nkino izo nkino za kickboxing twitiriye Grand Combat wavuze ko ibintu byo gushikirwa n'ibiki eske ko no rukino rwamaze gutangwa hano mu Burundi federation irabashigikira uburyo mukoresha mu kuri ubu muraca bukora muri mwebwe canke mwafise abantu bake bamaze kubashigikira eske federation irabazi Seno irabazi ministere ya mvyijeje harimo inkino irabazi ego murakoze cyane novuga yuko iyi club Simba Fight Club ni imwe mu maklebe ari muri Federation Burundaise de Wushu canke FBO ni imwe mu maklebe
iri ziri muri federation, kuko muri federation hari ama club atandukanye menshi ngaha mu gihugu. Novuga haro club iri mu Cyarama, club iri ngaha mu Buyenzi, haro club ngaha ku Mugumya, haro club iri mu Kanyosha, mu Ruziba, haro club iri mu Cibitoki, hari club iri i Muyinga. Novuga aha mu gihugu ama club menshi ari kwesa horukiye muri federation, muri federation ushu niho itwago. Nukuvuga ivyo bikorwa twateguye vyateguwe na club ya Simba Fight Club ari afashwe mu mugongo na federation. Nuva ko federation mu mwanya iradushigikiye, yadufashe mu mugongo mu bikoresho vy'ibanze tubihabwa na federation. Yego. Ya uyo musi mukurangiza nk'umuntu ashaka kuza kwiga kickboxing. Yego. Wavuze ko ari umuntu yakinye izindi nkino zose, ari karate, ari taekwondo, ari box, ari judo, ari iki, birashaka kumworohera. Ubutakinye ivyo navyo nawe nyene birashaka kumworohera. Navuze yuko ubutakinye n'urukino na rumwe yatize gukora siporo. Muri make novuga ni siporo. Ni siporo kuko urazi ka siporo ku magara y'umuntu niho kwinonora imitsi kugira umubiri wawe ugume uri fit. Novuga ka siporo. Rero novuga ko kickboxing iroroshe cyane gusumba ayenda mastile yose wumva uhora wumva. Iroroshe cyane gufata ni mu gihe gitoyi nogwa nk'akarorero nk'inyuma y'amezi nk'atanu wiga urukino ukakurikiza amategeko yago, uba umaze kubumenya. Mu minsi mike nawe urashaka kwinjira muri ringi ukafightinga mu bandi. Rero havuga ku muntu atakinye style n'imwe nawe arahawe ikaze kuza kwiyandikisha. N'urukino rushasha ugira kandi abantu abarundi bokwizera ko ari urukino muri kazoza rushobora novuga ngo kugira ico rukoze mu kumenyekanisha igihugu makungu uravye evolution muri komurangira. No cyane gose novuga ko cyane gose rurafise kazoza, ahubwo n'ubu dusanzwe tuze guserukira igihugu. Novuga nk'ubu muri 2021 twaritabiye amarushanwa asanzwe atunganywa n'igihugu cy'u Rwanda muri kickboxing. Twase twitwa kwirya zina rya Sanda. Twitwa Sanda, twaragiye turaseruka aho twahura ibihugu n'ibihugu indwi harimo Tanzania, u Rwanda, Kenya, Congo, ibihugu byo muri ngaha muri East Africa naho bye twahuriye mu Rwanda. Novuga ko aho twagize amahirwe tukaba ba kabiri. Novuga ko muri ivyo bihugu indwi umukobwa umwe witwa Sandrine niwe yatahukanye imidari 3. Yewe yabaye uwa mbere mu bihugu byose indwi yashoboye gutahukana ikibanza ca mbere, kuko nanje navuze muri urwo rukino ko ndarusanzwe ndarukina kandi nkongera nkaba ndarumenyereza n'abandi. Nanje nagiye naragize ayo mahirwe yo guseruka, ngiye guserukira igihugu. Novuga ko natahuye ikibanza ca kabiri. Novuga rero ko atari ibyo ngaha gusa bya kickboxing dukora ngaha, dusanzwe ahubwo duseruka tugiye guserukira igihugu, tukaduza ibendera mu makungu biciye muri kickboxing cyangwa biciye muri Sanda. Ya mukurangiza akajambo ufise ushikiriza abarundi bakunda inkino canke abantu bafise ico boshobora gufasha canke abasanzwe bakunda urukino rwa kickboxing. Ego ico no ambere no basaba nuko kudushigikira kujya basimwe shikira mu zindi nkino naziya no nka football, mu zindi nkino zose basimwe bashigikira, nuko natwe mu rukino rwa kickboxing dufata mu mugongo kugira natwe tubandanye rutera imbere, rumenyekane, rushirizeho kumenyekana. Rero ndabahamagarira ku munsi weje, ku munsi wa gatanu kuza gushigikira ugwaruka, aho hariho novuga imiyabaga canke imisore ibiri izotana mu mitwe. Hariho uwitwa Etienne bamutazira Boyka, yitwa Etienne bamutazira Boyka. Ni umusore kabisa yaburiye kandi ewana vraiment ico nizeye ndeka tuzoba maramazi. N'uwindi witwa Maniga bamutazira Maniga, nawe novuga ko amaze guserukira igihugu, agiye gukompeta, agiye gukina muri urwo gukina urwo rukino mu makungu. Novuga nawe ko ari umusore azi ivyarimwo kandi novuga yateguye bihagije. Rero ukaba bazotana mu mitwe ejo, bizobera ngaha kuri Minimum Fitness, niho bizobera isaha 10:30. Tukaba duhaye ikaze abantu bose kuza gushigikira ugwaruka kugira babandanye bateza imbere ugwaruka, bateza imbere n'urwo rukino rwa kickboxing. Ya nuko mwumvise ko twari mu kiganiro ca Midweek, ariko gatoye nta tutararangiza kandi ushobora no kongera ko muri ya ntumbero yo guhamagarira abantu kugira amagara meza biciye muri sport, turahamagarira
abarundi n'abarundikazi kwizukira ikintu cya siporo, kuri ibyo bifuza kwinonora imitsi. Navuze ko ndi umumenyereza w'umukino w'iteramakofe, ariko ni kuri ba bandi bifuza bavuga ati jewe sinkiza gukina ibyo guterana ingumu n'imigere, ariko ndifuza ko umubiri wanje uguma umeze neza, afise ndi fit, umubiri wanje uri fit umeze neza. Turahamagara rero kuko muri ba bantu bifuza kugira umubiri mwiza, sanzwe nabo ndabafasha, sanzwe nkorera muri Menu nyine fitness, hariho gym kuri abantu bifuza inyigisho za gym zo muri gym, nabo ndabafasha kuri abantu bifuza kugira amaguru, kuri b'abakobwa bifuza kugira amatayi, ibice bitwa ibisusu, abantu bifuza gutakaza ibiro, hari n'abifuza kongereza, usanga ari bato bifuza kongereza ibiro, navyo ndabafasha mu bice. Benshi bavuga ngo siporo, ngo ugiye kuyikura ukora siporo ngo uratakaza ibiro. Hari siporo ituma utakaza ibiro n'izituma ibiro vyiyongera. Muri ibyo byose ndabafashamwo kuri ba tipe bifuza kugira poitrine, bifuza kugabanya mu nda. Hari abamama canke abapapa canke imisore usanga bafise mu nda hanini, ariko usanga barabuze ngene bifuza ko bogira mu nda hatoyi nk'uko wanje. Nabo turayofashamwo bakagira mu nda hatoyi, bagira poitrine, amaboko, ibituza, nabi yuko bavyifuza barahawe ikaze. Turakorera kuri Menu mu fitness ngaha nyine kuri Arome, uhashitse turakwakira neza. Nk'ibyo byose waravyigiye canke? Ego, byose navyigiye. Turagira ama formation, twagiye muri, navuga ko suye mu gato inkino zo z'iteramakofe keshi barakunda gukimba zikomoka he, novuga ko zikomoka muri Temple de Shaolin. Natwe rero rimwe mu mwaka turagira visit, baraduha invitation, tugenda kugira formation y'ibyo bihose dukora. Zica zibera muri Chine? Muri Chine ni kenshi niho dukunda kugira ama formation. Murumva rero ni uko cari ikiganiro ca Magic, twari muri kickboxing, ariko urumva ko twavuye tuja no mu bindi boxing, gym n'ibindi bitandukanye. Umutumire wacu yari Ibrahim Simba, reka ndamushimire. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego, ndabashimira mwafashe kana kwanya mudukurikirana. Isango ni ku munsi w'ejo wa gatanu muri Rock Sports. Mugire aho muba mubahwe naho utaha.